Nizigama Alexandre nkaba nturuka ikiganda nkaba ndi umukukuruke ibi bintu lorsque je jeté coup d'œil kuri rya cinéma najewe nagize akantu k'ikinya kuko ubonye utando crane utando zose ziri harya mu cubona yuko mu Burundi habaye des atrocités kandi zibabaje kandi kirifone corrige kandi bidaheze tutikorije abarundi ngo dusubire ku kacu tuvugane kugira ngo twandike l'histoire commune twumvikanye ko twese ntituzogenda dukize. Comme solution alors il faut rédiger un livre commun iduhuza twese kuri iyo histoire honteuse yashikiye abarundi twese vraiment mucandike abahinga aba historien baje hamwe severe ije imbere yabo hanyuma bagide ibahe ligne directrice hanyuma gutyo kurya mutanga umuco ku bibazo bimwe bimwe niko namwe mwobagida ces historiens ou bien ces hommes de lettres les littéraires bakajamo igitabo kikaba commun une histoire commune douloureuse mugabo ikaba commune d'accord nta muntu n'umwe atabuze muri izo conflit utabuze umuvyeyi canke mwene wanyu wabuze inshuti nta n'umwe amagume ntijana na rimwe. Hanyuma comme solution le plus jamais ça il est possible c'est possible tucumvikanye k'abarundi tukakinoganza ubwa mbere remettre les choses spoliées ibintu byose byanyazwe bisubizwe biciye mu matohoza yimbitse jewe ndabahe akarorero kaho byashize. Hari umuntu yagiye agura inzu y'umuntu nyene yanyazwe umuntu yishwe mu Rwimo 72 hanyuma nyamuntu yaritavye Imana abana barangara baraja hanze après amahoro yaragarutse baragaruka mugabo la maison n'a jamais été transformée yagumye ari yayindi bakayibona babana bagarutse bakibuka yuko quelque part dans un coin de cette maison dans une chambrette hari hanyigeje les documents de cette maison aho rero barajinama bararondera uyibamo bati twetwe mutumbera yohava tugirira nabi reka duce ku muntu w'ibisanira by'inshuti yiwe aheze ashikire barya les occupants hanyuma gutyo tuzoheza tubone aho hantu niba batabomoye ces documents là existent encore baraheza baratuma abantu bamwe begereye uwo muntu kandi birashika baramushikira hanyuma babana barashika muri rwa rupangu muri yanzu barahava barabwira bati turaje rero inzu yari y'abavyeyi yari y'abavyeyi hoya nayiguriye naka mwigize kugicisha mu yakubaho yari inzu twayiguriye naka batoya banya n'abakomisiyonere baguciyemwo ivyo birashika agiye guharira bati ingo tubereke urugi bagenda dans un coin de la chambrette bati ni bomura ngaha baci basanga izo documents kugira ngo yarahaririye bati ngiyi rero nous sommes des propriétaires alors ngizi documents uyu muntu ntiyateye igere yaciye arometa so bien que a été spolié yakona karorero keza koca gatanga yego ntabura batera igere bakavuga yuko ubutungane bwahengamye bakavuga ko na severe ico ishitse ko kitunguruzwa kidahinduka mugabo nta kundi vyogenda la CVR est là pour assister au pouvoir. Et les gars, niba le pouvoir est responsable, le père de ces conflits dans le passé. Mais l'État, c'est une continuité, c'est une pérennité du pouvoir. Donc, il faut que l'État n'aille où yogerageza igakura au niveau de Burundi parce que ces conflits izo conflits zabaye kubera ama inégalité tugwanye barya nibo baturenganije
tubakure kuri pouvoir hanyuma tujeho natwe uko ugasanga ni ibintu cyclique so pouvoir là sévère yo ijamwo ikayinjira éviter encore une fois kuko ako kazi kazoba ka sévère encore une fois so pouvoir izobibaha akandi kazi supplémentaire kandi ibindi bitarahera il y a encore des périodes 88 93 nous kuvuga ko rero aho le pouvoir doit être attentif kugira ngo yame toujours rassembleur inywanisha abarundi n'ahandi hoho kazomari kagatima ko kwihorana turarenganijwe toujours mukomere ku muheto wa nyakubahwa n'ubunyenizi inama ze zibandanye aha niyo niveau provincial ze zibandanye no mu commune mwatweretse abakomisere muze mugire rero demembrement mubarungike no au niveau des communes bitwokwama turi tuza kenshi turi bakeyi nkaha il faut que ce message soit partagé même à au bas échelon murakoze cyane